nkavuga ati uyu muririmbyi Satubi niki Satubi ndakubwira ati ni wa muririmbyi haheze igihe kirekire adacika intege yongera kitafari ku muziki wiwe isi yose iramenya Satubi ariko arasoba yandi mazina yo hasi ariko no muririmbyi yagumye yubaka itafari aguma ashaka itafari ku mugendo gwe gumuziki kugeza yaho isi canke uburundi bumubona nk'ikindi kintu bumubona mu gihangange. Satubi ni wa muririmbyi yamavu akunda kuvuga utujambo akunda kuvuga utujambo maze tukaba nk'inkingi z'abandi baririmbyi no muririmbyi amaze gukora collabo za mbere zitinyitse aho novuga ngo no muririmbyi amaze gukora no bihangange mu bihugu byabo ibihangange mu bihugu byabo ndavuga nka Medi mu gihugu cy'u Rwanda ndibaza ko Medi mwese muzi ko ari igihangange mu gihugu cy'u Rwanda bararekoranye indirimbo mu gihugu cy'u Burundi ho ndazi murabitse ko amakorabo ni menshi afite amakorabo na Big Fizzo afite amakorabo abaririmbyi nka bose batanye amakorabo mu gihugu cy'u Burundi ho ni muhira afite amakorabo menshi muririmbyi Satubi rero aheruka kuzana rero igihangange kuva muri South Africa. Mbega waruzi ko katahandi hantu wosha gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi amatelefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama émetteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza yo mukama. Aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega neza na neza mu masanganzira kuri parking haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kaze nkibisanzwe reka ntagure ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana abane namwe. Ndabibutsa kandi ko ari One Boy Valaskira from GNT Paradise AKBBC mamuri kumwe kuri Miracle TV 257. Okay, reka ndabaha ikaze tuje kuvuga kubijanye n'umuziki cyane ndavuga muri industry bwa 5 ndwi. Ikigano ni Burundian Talent mwama mugishikizwa nanje One Boy Valaskira from GNT Paradise AKBBC. Uno musi kavuga ati nzanwe niki nk'ibisanzwe hari umusore amaze imisi abica bigacika nawe se yundi ni Satubi satura amabavu n'amabuye. Uno musi nkabanje kuvuga kuri uno musore, nkabanje kuvuga kuno mukuzi takubwira umuririmbyi adacika intege, wa muririmbyi wamabona ko afise intumbero, wamabona ko afise target yo kuvuga ati nkeneye gushikana umuziki ndundi kurundi rwego. Uno musi rero niwe nje tuvuge ko tube kumwe tuko turavuga uno musore nindi ari gushira hanze indirimbo ari kumwe n'undi musore kuva muri South Africa. Indirimbo ikiravugisha abantu benshi, indirimbo ikiratuma umuziki w'Uburundi usubira kuri page. Indirimbo biboneka ko ari indirimbo iri mu buhanga, indirimbo biboneka ko iri mu buhinga. Nkavuga ati uyu muririmbyi Satubi niki Satubi ndakubwira ati ni wa muririmbyi haheze igihe kirekire adacika intege. Twamumenye neza na neza guhera muri 2009 2010 2011
yongera kitafari ku muziki wiwe isi yose iramenya Satubi ariko arasora za ndirimbo za Munsubize ariko arasora za ndirimbo za Ikosa n'izindi nyinshi mwagiye mumenya muri 2011 umunini Satubi kabisa arafite irindi zina riteye ubwoba guhera muri 2011 kuva ico gihe ni wa muririmbyi atigeze asubira hasi asubira kuvuga ati arasubiye kwitwa nk'umu underground canke asubire kwitwa yandi mazina yo hasi ariko ni wa muririmbyi yagumye yubaka itafari aguma ashaka itafari ku mugendo gwe g'umuziki kugeza yaho isi canke uburundi bumubona nk'ikindi kintu bumubonamo igihangange. Satubi ni wa muririmbyi yamavu akunda kuvuga utujambo akunda kuvuga utujambo maze tukaba nk'inkingi z'abandi baririmbyi b'u Burundi bakatwubakirako. Ndavuga Satubi ni wa muririmbyi amaze kuzana amakorabo atinyitse hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni wa muririmbyi amaze gukora korabo za mbere zitinyitse. Aho novuga ngo ni umuririmbyi amaze gukora n'ibihangange mu bihugu byabo. Ibihangange mu bihugu byabo ndavuga nka Medi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibaza ko Medi mwese muzi ko ari igihangange mu gihugu cy'u Rwanda. Bararekoranye indirimbo bayita Beautiful. Indirimbo ariyo yatanguye kuvuga ati yuguruye urwego rw'amamega mu gihugu cy'u Burundi. Urwego rw'amamega murabizi namwe ko muririmbyi Satubi ariwe yatanguye kwandika. Niwe muririmbyi wa mbere yatanguye YouTube yiwe yanditswe ko umuriyoni w'amaviews. Mwese muragenda mubimenya murabizi. No musi nkaba nagombye tubigarukeko aho aragenda muri gihugu ca Kenya azana muririmbyi Otile Brown bararirimbana indirimbo bise Hug Me mwese murabizi. Agenda mu gihugu ca Tanzania azana umuririmbyi Aslay baririmbanye indirimbo bise Don't Cry. Mu gihugu cy'u Burundi ho ndazi murabizi ko amakorabo ni menshi. Afise amakorabo na Big Fizzo, afise amakorabo abaririmbyi nka bose batanye amakorabo. Mu gihugu cy'u Burundi ho ni muhira afise amakorabo menshi. Umuririmbyi Satubi rero aheruka kuzana rero igitangaza igihangange kuva muri South Africa. Uno muririmbyi abantu benshi barikanze bamubonye yarimbanye na Satubi. Aravuga ati kabisa King Satubi ariko arubaka izina ryiwe ariko arafata izina ryiwe yise King arishirako kabisa ayandi matafari y'ubu King kweli. Muri no misi yaravuze ati ndakeneye tuzibire twugare imbibe wa muziki w'Urundi nawo usubire wivuge umuziki w'Urundi usubire wivuge nka wa muziki wara wivuga wa Christophe Matata wa muziki wa Nikiza Desire wa muziki wa Chanchwa Miss umwe wara wivuga makunga kajugumira. Turakeneye kugarukana rya sura ayo n'amajambo yaravuga na Satubi avuga ati buro tukeneye kugara imbibe tuduze buja piano tuduze buja flavor. Abantu benshi bavuga ati none ka Satubi uzobikora gute ariko wewe abafise target abafise na strategy akoresha kugira ngo amajambo yiwe yavuze koko ntibibe amasigara cicaro. Abese twariyumviriye amaze kwerekana ko agiye kuririmbana n'umuririmbyi mu South Africa tuvuga ati mbega kweri Satubi azorimbana nande. Bese twaragiye turanalize bamwe turazana abaririmbyi benshi murabizi mugenda muvyibuka twagiye tuvuga ba William turavuga n'abandi benshi ariko mu kudutungura kwa cyane kumuririmbyi Satubi satura amabavu akubwira ati akoresha akajambo katari kamenyereye cyane unarondera n'insiguro kayibura akajambo ko kilises no muririmbyi avuga ati aho rero ati ari kumwe nande umuririmbyi bamwita Champlumake nimbari Champlumake nimbari nyine ijambo nyene byahari ababigoye no kugira Champlumake nimbari Kenza nimbari Champlumake nimbari Kenza numbaze nyene byo muri South Africa nawe bamumba nyene ko ari nyene danje. Avuga ati uno muririmbyi
ibigaragara nuko afise target, arafise ahantu akeneye gushikana umuziki w'Urundi nkuko yamavyivugira we ubwiwe. Igikenewe rero n'igiki? Igikenewe nuko twebwe abafana, mwese abafana mushigikira umuririmbyi Satubi, mwashigikira n'abandi bonse bari mu nzira nk'iyo Satubi arimwo, tukaraba ubwa mbere ko twozibira imbibe z'umuziki w'Uburundi, imbibe z'Uburundi kwanza, tukazibira imiziki ivuye nyuma y'igihugu c'u Burundi, kwinjira ku pourcentage menshi bikagabanuka, n'imiburi tukaziha 3% canke 4%, 96% canke 97% zikaba iz'umuziki w'Uburundi uvuzwa hano iwacu i Burundi, sivyo? Hama rero mu byo gusohoka natwe umuziki w'Uburundi hafi 100% umuziki w'Uburundi ugapushingwa hanze ugasohoka, kuko Satubi ariko aragerageza kubaka inkuta z'umuziki w'Uburundi hanze y'igihugu. Aho rero ndaca mvuga ati umuririmbyi, mbega abandi baririmbyi bariko babivuga ku iki? Abandi baririmbyi nka ba Big Fizzo, abaririmbyi nka ba Kidumu, bo babibona gute canke babivuga ku iki? Rimwe na rimwe baratera amashurwe umuririmbyi Satubi ko ariko arakora neza, ariko arakora ibishoboka kugira ngo umuziki w'Uburundi pushingwe hanze. Ko bamaze kumviza ino ndirimbo Kill Ses, ino ndirimbo ko abantu bamaze kuyumviriza, ni indirimbo yumvikana mu buhanga, indirimbo ikomeye cyane. Ndavuga ni buja piano kabisa ihuye n'uno mutipe, ku mapiano baratwitse bakoze indirimbo imeze neza. Benshi ariko ravuga ati bajimiza za piano za Tanzania, za piano za Diamond zazimye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, zazimye. Benshi bariko baravuga ati Satubi inyuma ya Jovebye, inyuma ya Fagio Rachuma, ino ndirimbo nayo ni hit y'umwaka kabisa. Mbega nawe dukurikirana, wewe nawe wumviriza Miracle TV, wumviriza kino kiganiro cha Burundian Talent, ni gute uri kurumviriza indirimbo, ni gute uri kurumva ino ndirimbo ya Satubi nuno musore wo muri South Africa? Ni gute ufata ibyiyumviro bya Satubi? Ni gute uri kurakira bino byipfuzo bya Satubi yuko umuziki w'Uburundi nawo woshika mu makungu, ukubaka izindi nkuta mu bindi bihugu, maze Uburundi bukamenyekana biciye mu muziki, biciye mu ngabirano z'abarundi? Mbega waruzi ko katahandi hantu wosha gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blendage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura, mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop, barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi amatelefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama emiteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop, ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama, aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking, haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze, tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kazi.